ry'Imana dusoma mu ibaruwa umutima Pawulo yandikiye Abaromani. Nshuti zanje, ninde azodukura ku rukundo rwa Kristo? Mbe n'amarushwa canke n'amaganya, n'uruhamo canke n'inzara, n'ukubura icyo twambara canke n'amakuba canke n'inkota? Eka muri ivyo vyose ntacotubuza gutsinda kubera uwadukunze. Egome ndavyemeye ntakekereza, nta rufu, nta buzima, nta n'abamarayika canke intwaramiheto zo mw'ijuru, nta n'ibiriho canke ibizoza, nta n'ibifise ububasha canke ibiri mu kirere canke ibiri mu kuzimu, nta n'ikiremwa na kimwe kizoshobora kudukura ku rukundo rw'Imana rwamenyeshejwe muri Kristo Yesu umukama wacu. Bavukanye muri Kristo Yesu, n'iri niryo tuyaguwe n'umukama.